imirimo yawe Yesu ni igitangaza, ibyo wadukoreye kugeza n'ubu turacyagushima Yesu. Nami imirimo yawe hoya ntisanzwe Yesu, wayigaragaje aho byari bikomeye, uca inzira aho nzitaye kugira ngo nezerwe. None Yesu ndagushima kubw'ibyo wankoreye, ukwiye amashimwe, 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 ukwiye amashimwe. Ibyiza byose mfite nta na kimwe utamaye, uri umwami ukwiye gushimwa, uri igisubizo mu buzima. Yesu kubwawe ndanezerewe, ishimwe ryuzuye umutima. Niwe, 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 niwe. Ukwiye amashimwe, 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 ukwiye amashimwe. Yesu niwo ukwiye gushimwa, gushimwa, gushimwa. Yesu niwo ukwiye gushimwa, gushimwa, gushimwa. Niwe, 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 niwe. Ukwiye amashimwe, 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 ukwiye amashimwe. Yesu niwo amashimwe, ukwiye amashimwe, ukwiye amashimwe. Yesu niwo amashimwe, ukwiye amashimwe.